twongeye kubaramutsa mwese muriko murakurikirana radio Uhuru, radio mukurikirana kwijana na kane n'ibice ubusa. Uno musi rero turabaramukije mwese muri mu gisagara ca Bujumbura, namwe bwe mwese muri mu ntara zose uko ari zitandatu ubu zisigaye zigize igihugu c'u Burundi. Twongeye kubaramutsa mwese nkuko mumenyereye ku musi wa mbere igihe cy'isaha 11 zuzuye gushika igihe cy'isaha 12 n'umwanya w'ikiganiro c'amagara meza kuri twese, cyo kimwe no ku musi wa mbere igihe cyo kimwe no ku musi wa gatanu kuva igihe cy'isaha 5 kugera igihe cy'isaha 6 zo mu gatondo. Rero uno musi rero iki kiganiro c'amagara y'abantu canke ibifungurwa byiza vyotuma umuntu agira amagara meza kuri twese, tuza kuvugana kuki. Uno musi tuza kuvugana ku kamaro k'ibizinu, ku kamaro k'ibizinu. Rero ibizinu muri rusangi muramaze kuba mubibona, hariho abamaze kubibona ku masoko, hariho abamaze kubibona ku imigina ruguru, hariho n'abandi bamaze kubibona vyanditse ku bucupa bumwe rimwe bwo kuri farmasi. Muramaze kubibona ku maproduit amwe aho uzobona handitse mu Congereza ikintu bita mushroom. Irya mushroom rero muzosanga ari ibizinu. Mu Gifaransa rero bavyita champignon. Rero ibizinu nkuko twabibabwiye biri ubwoko burenga bubiri, si ubwoko gusa ahubwo n'ingene usanga bibaho. Twababwiye ko biba ku migina, hanyuma ibizinu bakongera bakabirima. Rero abantu benshi ngira ntibarabona aho ibizinu babirimira. Rero n'ingene bagenda babitegura, ibi tuzobabwira ingene bagenda babitegura. Mugabo tuzofata tugende ahantu basanzwe babirimira, hanyuma dutohoze ingene bashobora kuba babikora. Rero ivyo bizinu ni vya bindi ukunda gusanga rero bashoye, kenshi ukunda gusanga byera bireragurika. Mugabo ibindi navyo bimera ku migina ntabwo biba byera nk'abijya. Hariho rero n'ibizinu wasanga biri muri ubwo bwoko bw'amashampinyo, wasanga bita ibihefu. Ibihefu navyo nyene vyamera ku migina, ugaca usanga cyo ni ikizinu kininiya cyane. Rero vyaseruka ku migina kenshi kera, ngo kare vyarabaho cyane. Rero mu ntara hagati vyaba bihari. Hakongera hakaba n'ibindi biteye nk'ibizinu bito arivyo bita ibyimegeri. Kenshi rero bavuga ngo ni vyimejeje, n'ubundi birimeza. Kenshi ugasanga bimera ahantu habaye imigina, ukazoza uhabona ibintu vy'imyobo vy'imiswa gutyo, mu nyuma ukazobona hamye ivyimegeri. Hariho n'ubundi bwoko bw'ibizinu bya bindi bitaribwa, bimwe bavuga yuko ubiriye ucugwara mu nda ugacugira diare, bavyita subizaho nkuye. Coco rero muzobibona ahantu hakunze kuba hakanye, nko mu biti, mu bitoke, muki. Coco ugiye kugikorako uzobona gisenyuka, nta n'umuremo usanga gifise. Mugabo ikizinu bijya bimera ku migina, ugiye kucaha co urumva ko kigumagumye, cyo kimwe n'igihefu canke ivyo bizinu bindi barima, ugikoze ko urumva ko kigumagumye. Ariko ico kindi bita insubizaho nkuye ntikiba kigumagumye. Rero muca mucumva rero yuko nsubizaho nkuye ukiriye
ntiworoherwa uca usanga no mu nda byahaye. Rero murumva yuko hari ubwoko bwinshi, ubwoko buboneka mu Burundi, hakaba n'ubundi bwoko buboneka hanze. Aricyo gituma hanze hoho babirima cyane ku buryo bashobora no kubikoramwo ino miti canke amaproduit mubona tugenda tubona ku mafarumasi canke mu bindi bigo. Ibi bigo kenshi uzozo ubona ari za Alliance n'ibindi. Ibi byose bya Forever urashobora gusanga banditse yuko mu ingredient abigize haba harimo n'icitwa mushroom. Muzoce mumenya rero yuko ari bizinu. Nibaza yuko mumaze kubibona. Rero gufungura ikizinu bifise akamaro kanini cyane, aricyo gituma twagiye tukaraba bimwe bimwe mu bigize umubiri w'umuntu. Burya umubiri w'umuntu ugirwa n'ibintu byinshi. Habaho amavitamine, amaproteine, hakaba n'ingaburo zindi nyinshi. Proteine muramaze kumva amaglycide, bimwe bya ntanganguvu, nsanganyangaburo, ndemamubiri, nibyo by'ibyo niko ndavuga bya proteine, lipide, nibyo by'ibyo tuba turiko turavuga. Hakaba n'ivyunyunyu ari byo mavitamine. Ibyo rero nibyo biba bigize umubiri. Hanyuma mu byo tuheza tukagenda turafungura kama, tukaheza tugakuramwo ibyo bita amafibre. Aya mafibre nayo akaza agafatangana n'amaserire. Amaserire twaravuze yuko amaserire ari ubwoko bubiri, hariho serire vegetale na serire animale. Amaserire rero ari animale n'aya maserire agenda dufasha mu kororoka. Urumva ko bitandukanye n'amaserire tugenda dukura mu byo dufungura. Aratandukanye n'ayo maserire rero adufasha mu kororoka n'ibindi byinshi. Urumva ni serire z'ubwoko bubiri. Ugomba kubibona uzogenda, benshi baranabyiga ku mashuri, kijya gihe cy'ibyigwa byo kororoka ari byo bita bya production, ingene umuntu akabaho akaronka ubuzima. Rero nibi bindi mu byerekeranye no kuronka ubuzima, udafungura nta buzima woronka. Rero habamwo amaserire agenda ava mu maserire vegeto canke vegetale biva mu bimera. Muri ibi biva mu bimera rero haba harimwo ibi byunyunyu, amavitamine, hakaba harimwo n'ibi rero byinshi ari byo tugomba tubabwire mu byo dusanga mu kizinu. Turahera rero ku cambere. Ibizinu bikaba birimo vitamine B, vitamine D. Rero mu byerekeranye n'amavitamine atayo ugira, umubiri nawo nyene ntuheza ngo umererwe neza. Ni hahandi usanga umuntu yaramaze sinzi ko murumva umuntu yagwaye kwashi, n'igihe aba yirabura yamaze kurwara kwashi, hari igihe umenga yahindutse, agombye kugira inzobe gutyo, urukoba rugakwetuka, rukabyimba, ugasanga uri inzobe hoho. Rero wabaye wagahama cyane, warasanzwe ufise imishatsi izize yirabura, ugaca usanga yatanguye kubenja. Warasanzwe ufise tujya tuntu batwita udupoil, tujya tuntu tutwoya usanga ku mubiri w'umuntu tugahinduka tukeragurika, ugasanga n'ingohe zahindutse zisigaye zera. Uba wagiye urabura ya mavitamine urukoba canke umubiri muri rusangi uba ukeneye. Nico gituma mu biribwa byinshi bitari bike
uretse bijya barinda gucisha mu mazi murabizi nk'ubuswage ugasanga ubugari bw'ikirobeke n'ibindi rero tugenda twihereza hari igihe usanga biba byavuyemwo amavitamine amwe hariho nubwo bahora batubwira uko uriye ubugari bw'ibigori bakoboye canke ibiharage bakoboye canke ubushaza bakoboye ntibisa nuko uburiye ubugari bw'ibigori baseye bukaranze bukaba burimwo na tujya dushishwa mubona biratandukanye n'umuntu ateguye intete agaca zakira akazikobora ko bijya bikobore by'inyuma tujya dushishwa tw'inyuma ku bigori akabikobora muramaze kungira kubijya ariyo mpamvu muzobona ku masoko amwe ngaha kwa Siyoni mu gitondo ukunda gusanga batetse intete zirimwo n'ibiharage hanyuma nazo nyene ntiziba zikoboye uko worya ikintu kidakoboye siko worya ikintu gikoboye hariho bimwe ugenda ugira utakaza kenshi kuri aba bantu bagenda bakora amaproduit muramaze kuyumva ibi usanga biba biri muri Forever hariho izindi nyinshi hariho n'izindi za Alliance zigenda zivuka hariho n'izindi wumva za Dinas hariho n'izindi za Nutrition Market n'izindi izo zose iyo bariko barakwiganira ingene amaproduit yabo akogwa bagenda bakubwira ngo hajya mu mwembe na karorero bagenda bakubwira ngo hajya mu mwembe iyo bawamuye uba ubenje gutyo barawuronga ukava ku bucafu nyene bakawuronga neza bagaca bakubita mu mashini gacisyana byose n'ibibuto n'ibishishwa niki nivoka ugasanga nuko nyene ega umuhu w'igitoki ugasanga nuko nyene indimu nayo nyene bakaronga n'igishishwa uko nyene rero abantu bamaze kubitahura benshi rero bakubwira yuko ngo mu gishishwa bitandukanye nuko wojya indimu y'indani n'umwembe wo uraryoshe barakubwira pasteke icyo bita watermelon mu Congereza mu Kirundi sinzi ngene bacita pasteke bakakubwira yuko burya ngo kajya kantu k'indani siko bari bakwiye kujya konyene ukwiye kujya na rujya rw'inyuma ukajyana rero ikintu gituma abantu batabijya nuko bijya kenshi usanga by'inyuma ucumenga birabishe utari impene ntiwoshobora kujya canke inka ntiwoshobora kujya ikibuto c'ivoka mugahandi bakubwiye ngo bagiye guhingura produit igiye gufasha umuntu neza bakira ivoka ryeze hanyuma bakarigirane nimba ryabanje gusha nimba ritahiye bashirana mu mashini uko nyene bakarihingura uko bakubwiye ngo harimo ivoka nuko biba bimeze rero iyo tubyihereza twebwe turagerageza tukarondera ikintu kiryoshe rero mu kibuto bakubwiye ko ikibuto umuntu aba gikeneye ntuheza ngo bitahure mu gihe wakiriye ikibuto ukamera nk'ugihekenya ukumva ni hatari mu gikibuto ntumenye yuko iyo bacanikiye canke bakagisekura mu isekuro hanyuma bakanikira bakagira agafu canke naho utogira agafu mu kibuto kijya c'indani murazi ko hari igihe usanga gisa n'umuhondo hari igihe kiba kigomba gusa n'agahama gutyo ukakira imbugita ugacagaguramwo duto hanyuma ugacushira ku ziko ugacushiramwo n'amazi make mugabo ari nk'inusu y'iritiro igikombe nko mu bibuto 3-4 hanyuma ukabireka bikabira ikizobikwereka yuko burya bikomeye nuko biza guheza kubira
ijya sosi yavyo yamaze kwisobanura. Kare uba wagize amazi ugashiramwo ibibuto, ubundi uza kubona isosi yavyo wagize wahejeje arico cayi c'ibibuto, kandi usanga biryoshe, ntabwo vyovyo biba birura. Urahitamo gushiramwo agasukari gakeya canke ukabirya uko nyene, kuko umuti ntabwo ari umuti uba wagenewe kuja mu isukari. Cyo kimwe na vya bindi twavuga by'icayi ca orti, bimwe twaheruka orti igisuru, ntabwo biba biryoshe, ariko urabinwa iyo babikurangiye. Bakakubwira icayi c'umubirizi, ntabwo biba bisosa navyo nyene. Ikigorana nuko umubiri w'umuntu canke ururimi rw'umuntu ruba ruryoherwa n'ibiba bisosa. Arico gituma kenshi abantu usanga no mu mata asanzwe bashiramwo isukari, kubera baba barabimenyereye yuko bakeneye ibisosa iminsi yose, bama bakenera ibisosa. Nayo ubundi bisosa sivyo bikiza, ahubwo bijya nyene biba by'umwimerere nivyo bikiza. Bakakubwira n'ibindi byinshi. Rero aya mavitamine tubona niyo duheza akatubeshaho. Twavuze ko ibizinu biba birimwo amavitamine B, hakaba harimwo vitamine D. Izi vitamine zikaba zifise akamaro kanini mu mubiri, nko gukinga indwara zo ku rukoba. Izi vitamine D hakaba no gukomeza amagufa. Ucamva rero kurya ikizinu yuko bifise akamaro kanini. Akamaro kagira kabiri nuko ibizinu bikinga indwara y'igisukari, cyo kimwe na kanseri. Muri ibi bihe tugezemo, muri iki kinjana ca 21 turimo, ubuhinguzi canke ama industry mu gifaransa, ibintu bihingura ibintu uzosanga ari byinshi cyane. Ico gihe amahinguriro, igihe ca industry c'amahinguriro, igihe cyamaze kudushikira, uca usanga abantu benshi twirukira mu byoroshe. Nk'ubu nk'itomati nk'akarorero, uca usanga hariho amatomati yo mu dushashi, muramaze kuyabona. Hariho n'utundi turungo twishi usanga mu mashashi, tumwe twisogwa tom. Hariyo n'utundi turungo usanga naho twisombe ibiki, ugasanga ibirungo byaragwiriye. Ibyo byose n'ibihingurwa, ugasanga ibihingurwa byinshi byabaye iby'amayoga, ugasanga ngo ni energy, ariko ugasanga bagirante, ugasanga baca bandika inyuma notice yabyo ku inyuma, ugasanga ngo ntiwemere kunwa tubiri naho buri umugabo, urisika kubura itiro. Uri umugore hoho yibungenze ntivyemewe, bihagwa gukuramwo n'imbanyi yawe. Ariko bagaca bandika ko yuko ari energy. Benshi ugaca usanga rero kugira ngo bumve yuko ari energy bibazanira inguvu, ugaca usanga ku munsi ayanwa kamwe. Kenshi iyo mutariko murihweza ibiba bibigize, mwe muribaza ko biba ari byiza. Ikindi kintu abantu bahora bihenda ko aba ari amazi, aya mazi nyene za kinju, za kandi n'ibindi. Uzomenya ko atari amazi ari naturel 100% mu gihe usomye kuri notice ijya inyuma. Sinzi ni notice canke ni kajya gapapuro kari inyuma. Kajya rero niko kakwereka ibintu baba bashizemwo kugira ngo ajya amazi nyene wumve aryoshe kurya. Rero wewe uciye ugenda nguriko urayihereza igihe cyose ukavuga ngo ni meza, ni sawa, ni sawa, ucumenya yuko najya ama produit bayashizemo nayo nyene uri kurayihereza mu mazi. Bagiye baduhanura yuko amazi ni meza, ariko amazi meza ni yayandi abava imusozi, nayo abantu benshi ntibahuta barayaronka.
igihe rero wayabonye ajya amazi bakubwira bati ajya amazi tugiye kuyakura imusozi muramaze kuyabona muri ville ndamaze kuyabona imbere ya clinique Prince Louis Rwagasore iruhande y'isoko kuri ziriya zigenda zijya za Musaga zigenda muri west mbindi muri west hariya izijya noro nizi zijya kumutakura Mutanga Nord canke aha kuri Gare Nord izi zigenda za Buterere nizo ingira zijya muri nord ziriya nizo muri sud west. Ayo mazi rero iyo uyanyoye urumva yuko ari amazi meza amazi naturel nicyo kizoca kikwereka yuko burya hari igihe ukunda gusanga izi za diabete canke izi za cancer kenshi ziva ku bintu twagiye dufungura kuko indwara yose igihe ubonye yibonekeje kenshi hari igihe igenda ikurikira ikintu cyabayeho hari igihe indwara igenda ifatira ahantu mu bintu umubiri wawe utakeneye utarose nako rero kujya ibizinu muca mwumva rero yuko hariho bimwe bimwe bizogenda bikurinda bavuze yuko ibizinu binakinga n'indwara indwara y'igisukari kanseri diabete canke kanseri ivyo rero nukuza turavyitondera ibizinu birimwo ibyunyunyu byinshi ingirakamaro ibizinu birimwo ibyunyunyu ingirakamaro umubiri uba ukeneye nka phosphore akabamwo na calcium ibizinu rero birakomeza abasoda b'umubiri bigatuma umuntu atagwaragurika ngira mwaramaze kumva igihe umuntu aba agwaye icyo kintu kiba gitumye ugwara kiragenda kigatangura kunigagura abasoda b'umubiri bawe bakagabanuka canke bakaba faible ku buryo badashobora kugwanira umubiri wawe rero umubiri wawe nawo babasoda bakigwanira bikanka aco gituma ubura inguvu hamwe utabucitambukana wewe nyene ariho hahajya ugwara rero ijya miti bagenda kugutera ni ya yindi nyene iba igiye kugwana n'ico kintu nk'uba gutoye nk'umugera wa coronavirus baca batora iyindi virus isumba ahubwo coronavirus bagaca baguteramo kugira ice igwana na coronavirus ubone gukira rero n'imigera ya sida canke ibibindi by'imigera yindi iyo bagerageje kuguha imiti bavuga ipfufahaza iza rero ishaka kumera nk'iyigize nte nkirushije ububasha ico kintu hanyuma kikaca kigabanura amakare babasirikare b'umubiri bagaca babona kuba barakora naho bataba bakwije inguvu za nyazo baraheza bagakora mu gihe bariko barongererezwa ubwo bubasha ibi rero byo kongereza abasirikare b'umubiri biva mu kizinu mu gifaransa bavyita renforcement du système immunitaire aribo basirikare b'umubiri ibizinu rero bikaba bikinga indwara y'umutima uca wumva rero yuko kubijya biba ari byiza indwara y'umutima iki gihe irafata abantu benshi cyane rero ubushakashatsi bwari bukwiye nabwo ukuza bubwira abantu bati indwara y'umutima iva kuri ibi bintu kugira tubyirinde ariko kenshi barakubwira ngo ni stress no ariko n'utagira stress ugasanga umutima wamufashe kenshi rero barakubwira hariho abafatwa n'umutima kubera baba babyibushe cyane bya bindi nyene ukunda gusanga imitsi yazivye imitsi itwara amaraso kubera ibinure biba birimo mugabo hariho n'igihe utangazwa n'ingene umuntu yonze wagomba afise imitsi nyene ubona imeze neza yagwaye umutima ucubona yuko ibibazo bigenda bituruka hose nico gituma mu gifaransa bavuga ngo il faut douter de tout no kugira amakenga kuri byose
inkomoko y'indwara iva mu mubiri ubwawo. Mu Burundi bakaheza bakakubwira bati umuntu ntaba yafashe ifunguro nako amafunguro akwiye, kenshi uzohava usanga ibi bintu bivaha. Ushobora kuba ufungura neza hakaba hariho ibyo wirengagiza ugaca ufatwa n'umutima, cyangwa ugafungura nabi ibyo bintu ntubironke umutima ukagufata. Urumva ni ibintu bibiri. Byasaba rero yuko umuntu kugira ngo ashobore kubaho neza yuko yogerageza byose. Uko wogerageza inyama kukaba ariko wogerageza n'ibindi bitari inyama ukabifungura byose. Uko wogerageza amafiriti kubera nyine uba warose ingene uyarya, niko wonagerageza n'imisoma ukagerageza n'irengarenga. N'abantu benshi rero bataba bakigira irengarenga canke ngo biyumvemwo umukubi canke biyumvemwo wa mwungu canke bya bishayote, kubera iki we yumva mu rurimi rwiwe canke mu kanwa kiwe yabihiwe. Ukaca usanga wa mutima wamufashe kubera bya bintu yagiye arihereza, haba ku bintu twatundi ngo bita ama snacks, twatundi ugenda wihereza uciye nko kuri alimentation, uri mu modokari uhitanye igisuguti cyaba kirimwo bleba canke itarimwo canke chocolate nako ico gihe gusanga nivyo wibereyemwo, ngo wabuza akanya ko kuja gufungura ibinyabyatsi, wabuza akanya ko kubijya, ugasanga bibayemo igihe kininiya. Wa mubiri warukeneye bya binyabyatsi navyo ukabyima umubiri wawe, wagenda bakabona urabyibushe ariko hari ikintu ubuze. Ukazubona rero wa mutima uragufashe kubera harihe bimwe utariye. Byari byiza yuko umuntu yogerageza ibintu byose akabifatira umwanya, kuko ibyo twafatira umwanya byose hatarimwe amagara meza byose bibara ubusa. Nuko biba bimeze. Ibizinu rero bikaba bikinga indwara y'umutima nk'uko mwabyumvise. Iki kigira 5. Ibizinu bikaba bikinga n'indwara zituruka mu gufungura nabi, twabibabwiye bya bindi bya kwashiorkor, indwara itumwa no kuba umubiri warabuze. Ni nk'umuntu aba anyotewe, waba unyotewe inzoga, waba unyotewe amazi, ukayabura, ukanyotega uno munsi, ukayabura mwijoro, ukayabura n'ubundi ejo ukayabura naho, ukaba unyotewe amazi. Umubiri nawe mu kukubwira ko unyotewe nta kindi ni kugwara. Umubiri iyo ugusabye, iyo wawisize kujya kuntu abantu bisiga, ngira muramaze kubona umubiri ngene uba umeze. Iyo wisize ibintu bituma umubiri udahema neza, cyane cyane mu maso, bya bindi uhora wumva amavuta yandi ukunda gusanga yanditse ko clair canke n'ibindi, ukaba wiyisiga umubiri kugira ngo kwereke yuko warambiwe n'ivyo bintu, ucuguhinduka. N'umubiri w'indani muri twebwe uwo bita corps interne abarimwe amagufa, hakabamwo ibyo mu nda, hakabamwo ubwonko, hakabamwo umutima, amahaha, igitigu, hakabamwo ibintu byose. Corps tubona, uwo mubiri tubona inyuma, hakaba n'ubundi mubiri w'indani hahandi wiyagaza udashobora gushikayo batakubaza. Umuntu nawe bamaze kumubaga ni kenshi agenda aba n'ikimuga. Muzorabe n'umuntu babaze cesarienne, bijya bisanzwe nyine bagomba gukuramwo umwana, nta nubwo asubira gukomera 100%, uretse iyo babigiranye ubwitonzi kandi bagaca bagusaba ikindi gihe cyo kurindira. Bakugiriye cesarienne baca bakubwira bati kugira bizogende neza rero uzoca wirinda kuvyara, nimba baguhaye yuko usubira kuvyara umwana inyuma y'imyaka 3, ugaca uhengera amezi makeya nka 6, 7, 8, ugaca ushiramwo uyundi,
n'ubundi basubira kukubaga kwa kundi bagaca babaga ahandi ugaca usanga hoho rero bibaye nabi gusumba. kubera iki? kubera kwa kungene abantu nyene umubiri wowe nyene uragutuma gukora canke kudakora ikintu, mugabo wowo ukamushaka yuko uwushira ku mwanya. niba ibyo gufungura birashira umuntu ku mwanya, rero ni byiza kugenda twihereza ibintu kugira ngo bimere neza. twavuze gufungura, indwara zituruka gufungura nabi nka kwashi no kubura amaraso, icyo bita anemi n'izindi. hariho n'izindi bita glycemie. glycemie hariho kubura amaraso, anemi. glycemie nawe nyene birimwo no kubura amaraso. ibi bintu birahakwa gusa, nzobibasigurira ikindi gihe. rero mu kubandanya ikiganiro cacu, reka badushyiriremo akaririmbo hanyuma tugaruke. burya iki kiganiro kidufasha kuganira kugira ngo abantu twumve yuko hariho ibintu twirengagije, kuko umubiri iyo utirengagije ikintu na kimwe byose ukabyitaho, kwirinda imigera nka sida n'izindi. hanyuma kwirinda kanseri naho ni kugerageza ugafata ibintu biri natirere. sinovuga yuko ari byo bituma bagwara kanseri, ariko hariho ibice bimwe hariho igihe uba wabuze ivyunyunyu, wabuze ibifungurwa bikwiye, canke wabiriye ugasanga birimwo yama OGM canke yama produit menshi, harimwo imyambiro n'ibiki vyinshi. no kuvuga kanseri ntiterwa n'ikintu kimwe, hariho igihe iterwa n'ibintu bitandukanye umubiri uba ugiye wabuze canke uba warengewe. rero ibi byose tuba turi ngaha kugira ngo tuze turabahanura kugendera mu bintu biri kama, kugira ngo umubiri ugire bwa bwirinzi bukomeye cyane. rero badushiriyemo akaririmbo kugira ngo dukomeze mu kanya. turakomeza n'ikiganiro cacu c'amagara meza kuri twese. nka wewe nimba ariho ucugurura telefone yawe canke iradiyo yawe, aho uriko wumviriza radiyo Uhuru, turiko tuvuga ku byerekeranye n'akamaro ko gufungura ikizinu. rero ntitwabahevye namwebwe, murashobora nimba hariho icyo mushobora guterera canke icyo mushobora kubaza. mu kanya turababwira telefone mushobora kwandika ko canke gutelefona ko ni mu kanya. akamaro rero k'ikizinu champignon. akamaro k'ikizinu champignon rero twababwiye ko kandi ari igiterwa ciza cyane. dushaka kongera ko yuko ari igiterwa Imana yahaye ubushobozi rero butaza busanzwe ku buzima bw'umuntu, kuko gitunze amavitamine hamwe n'amasere minero. amasere minero ni bya bindi by'ubwoko bw'imyunyu myinshi cyane. ibizinu rero bikaba bifise n'ubushobozi budasanzwe ku magara yacu. rero tukaba twagiye tubabwira bimwe mu byo dusanga mu bizinu, turacakomeza tubabwira. ibizinu bikaba bitunze imyunyu myimerere myinshi, kandi hariho magnesium, hakaba cuivre ari wo muringa, hakaba potassium, hakaba manganese, hakaba phosphore, hakaba calcium, hakaba fer aribwo butare, hakaba soufre, hakaba zinc, hakaba chlore, hakaba selenium. ibi bintu murumva ko ari byinshi biri mu kizinu.
magnesium, cuivre, potassium, manganese, phosphore, calcium, fer, hakaba soufre, zinc, chlore, selenium. N'ibintu birenga 10 binarenga kandi. Imyunyu myimerere, amasele minero. Ibi rero nimba utarafungura ikizinu, ari no mu bindi bitegwa mugabo murumva igihe nimba mu bijumbo hariyo chlore na zinc, hanyuma mu biraya ugasanga nka calcium na fibre, hanyuma mu gitoke ugasanga nka potassium, hanyuma mu kindi kintu nko mu muceri na karorero ugasanga nka fer. Ivyo urumva kugira ngo bironke ufungura ibintu byinshi, ariko kugira ngo bironke byose biri hamwe ugaca ufungura ikizino gusa, wotora igiki? We hari igihe ucuvuga ngo rero ngo kubera nyene mbashaka guhaga, mbashaka guhonja kuri ibyo byose, mugabo uri iki kimwe cyonyene ukabisangamwo byose, wumva woca ufungura iki? Nico gituma uzokwibonera mu bazungu iyo baje gutembera mu Burundi usanga bagendana utuntu nyene bakura mu gakarato umenga n'utunini gutyo. Mugabo jewe natahuye ko tujya tuntu bwa bundi tuba turimwo ibintu byinshi. Hariho umuntu yigeze kumbwira ati hariho utuntu bavuga ngo n'utunitrima dutanga ibintu by'amanitrima. Akaca mbwira ati muri aka gashashi kamwe canke mu kinini kimwe kiba kimeze nk'ikinini, aha kiba kirimo ingaburo zirenga 20 canke amajana, arakantu kamwe ukihweza, hanyuma wagenda inyuma kuri nyagakarato ugasanga banditseko, canke muri catalogue muramaze kubona muri iyi miti tugura muri farumasi yuko mu kagopo canke mu gakarato indani usangayo kantuze agapapuro kanditse ku bintu byinshi. Rero niyo muganga cyokubwira ingene ubifata uzi gusoma, uragenda kuri kajya kantu mu ndimi zose, hari aho usanga nimba cyakorewe mu Buhindi usanga harimo ico urwo rurimi rw'Igihindi, ugasangamwo n'icongereza hamwe n'igifaransa, ugaca usoma ugasanga utuntu ngira tugizwe n'ibintu byose waruzi mugabo byahinguwe, ugasanga ngo n'ingaburo muti. Bijya rero hariho abantu benshi batavyemera, mugabo hanze urakunda kuzubona mu bazungu nta buswage bariko baritamwo, ntabwo bariko barajya ngaho ku mabarabara, mugabo ugasanga yicariye mu modokari ariko yirira akantu nyene yirabira hirya no hino. Ntiwamenya yuko ibyo byose uri kurafungura wewe abijya mu tuntu duke duke, ukabasha kuzubona umuntu ntabyibushe ntiyonze yimereye uko. Mugabo kenshi twagiye dusanga ahantu biva kenshi hanze barakurikiranwa cyane n'abadogiteri babo basanzwe babavura. Mu Burundi ni gake uzosanga umuntu yitura dogiteri atangwara afise. Hanze naho iyo agize amakenga ku kintu, nimba yadugije ibiro, nimba yabonye mu nda hagiye kuba haniniya, nimba yabonye mu maso hagiye kumera amaheremesha namubabaza, canke ikindi kintu, hariho ibintu mumaze kumva vyitwa demangezo. Sinzi ko no bisigura ko mwe mu bisigura kwa kungene usanga nk'ahantu hahiye. Muramaze kubona mwitama indani, apana kwitama inyuma, iyo haje nk'agahere kuntu ukumva uri kurahekenya, womenga wona gahekenya kakaza kakamera nk'akaturitse, wakamena ukasanga harimwo amazi. Kaye kantu waruzi yuko hari igihe kaza kubera umubiri wagize ikibazo, canke ukumva mu binyigishi muri ico gitondo harababara, canke hakagira n'igihe uri kuri brosa ucira amaraso,
cyangwa ikindi gihe ukumva ururimi nago rurababara kandi utaruhekenye. Ibyo byose biragira. Cyangwa ukazubona mu kwaha haje isumbi, nta rugendo runini cyangwa nta n'ikindi kintu wagize, cyangwa hagati y'amaguru naho nyene haje ibintu bimeze nk'amasumbi. Icyo gihe cyangwa ukazubona umubiri ugiye kumera nko kumenga hariho ibintu byagiye bihinduka, ukamenga umunwa wabyimbye, cyangwa ukabona amano arakubabaza, inzara gutyo, cyangwa ukabona yahindutse. Nibyo bya bindi rero bagenda bakubwira bati igihe cyose ubonye ikintu kitari utahora wibona ko kitari kikumaze ko iminsi, naho ubutababara cugenda ubibwire muganga. Urazi yuko ushobora kuba urwaye ukabona nino worikurako, mugabo ugasanga ukuguru kwaratimvye, kumbe hariho ingwara yagufashe ntiwigeze unabimenya, ntiwigeze unababara, we ukabona witambukira, wahakora ukumva umenga ntihanakubabaza. Icyo gihe murumva yuko ubu uriko urasatirwa n'ingwara kanaka, ikazogushikira yaragufashe ntavyo wigeze umenya, weguka gusa. Arico cahajya uzumva ngo naka bamutoye kanseri, naka bamutoye umutima. Ariko umwana w'ubwenge iyo amaze kubona yuko hariho ikintu kitariko karagenda neza mu mubiri wiwe, nimba ufise ubwoba bw'umutima uragenda bakagupima. Nimba haduze ko agapimo k'ibiharuro nka 2, bakubwira bati mugenzi, umutima wawe uratanguye kuva ku biharuro biri normale ugenda ku bindi biharuro. Baca bakugirira icyo bita examen general, niyo baca bagutuma. Mu nyuma bagaca baraba n'amaraso, bakaraba ibikororwa, imisarani n'ibindi, bagapima byose. Hanyuma ibipimo bikaba byo nyene ari byo vyiyerekanira ikibazo ufise. Urazi ko ushobora kugira ikibazo kwino cyahereye mu mutima canke kigahera mu mutwe. Niyo mpamvu uzobona nimba ikibazo kiri mu mutwe bagoha ibinini bikaja mu nda, hanyuma bikaduga mu mutwe. Wameneka umutwe ukaza wumva baguhaye ibinini bigakorokera mu nda, hanyuma bikaja kureyagisa mu mutwe. Wanwe inzoga igakorokera mu nda ikaja kuderanja mu mutwe, ukaboregwa. Nico kintu kikwereka yuko ushobora kubabara kwino ikibazo kiri mu nda. Nico gituma ushobora kuba wobabara mu mutwe ikibazo kiri nko mwigufa ryo kukuguru. Urumva? Nico gituma abantu uno munsi nimba uri kuranyumviriza ushobora kwirinda bimwe mu bintu ufungura, mu bintu unwa. Muri no misi abantu benshi baragenda bakihereza ibintu bimwe bimwe, nk'ubu izi nzoga zigize igihe zikaze ukazihereza, ugaca utangura gutakaza ya masere, ya myunyu, kubera yagiye kuribwa n'ijya myambiro, ugasanga uratakaje ya magnesium, ya cuivre, ya potassium, ya manganese, ya phosphore, iyi calcium, fer, ukabitakaza. Kubera ubitakariza hehe? Uko ugenda kunwe inzoga niko uyisohora biciye mu mwanda muto canke mu mubiri, gutyo bigenda bijanye n'icyunyunyu. Hanyuma bya byunyunyu ukabibura. Umaze kubibura umubiri urabikeneye nawo, umaze kubibura ni hahandi rero bya bintu wihereza, kubera byagiye kukunwera n'ibyo wari ufise, bigaca bigenda bica birayagisha mu kugwara. Ugasanga umuntu yavyimvye iminwa, amaso yahindutse, imishatsi yabenje, asigaye nyene nta n'inguvu. Bya bindi byo kuba faible, umubiri ukaba faible, ukagira kuvyara utwana tukagwara. Nyene ukuntu umuntu aheza akaba atiyitaho, biba ari ibinyene bisa n'ibi turiko turakubwira, kugira ngo uheze uzuragarukana bimwe bimwe mu byagiye
ucuheba ivyo vy'imyambaro bigenda bigutwara n'utwo wari ufise, hanyuma ugaca urya ikizinu kigaheza kikakugarukanira yama cuivre bwa butare bukomeza amagufa, yama chlore, yama potassium, yama phosphore akomeza amagufa, za sufure zose zikomeza nyene ukagaruka ku mwanya kwiyitaho, bigaheza bikakubera wa muti. Rero ikibazo nuko iyo bakubwiye ngo uhebe ikintu uragiheba uno munsi kubera urwaye, wagera kuronka agahenga ukagisubiramo. Nivyo vyiza kudasubira mu byo wari wahevye. Dogiteri yaguhanuye ati ntugiki, mugabo hari igihe akubuza kurya umunyu, mugabo yagenda agasanga ibyo yabona byari byaduze byagabanutse, akakubwira ati genda wisubire tuvuta wirira amamesa amakoto umunyu uje kubera wagarutse ku murongo. Nayo ubundi arabikubuza, hanyuma akakubwira ati genda ufate indwi 2 cyangwa ukwezi urabe ko byagabanutse, hanyuma ugaruke tuguhindurire. Aco gituma uzobona bahindurira abantu imiti bahora bafata kugira ngo kubera babonye bateye imbere mu byo kugarukana amagara meza canke kugira canke byananiranye bakongerereza doze. Uko bongereza doze hari ibigukiza n'ibigusiga n'ibisigara mu mubiri, ari byo bita ama effet secondaire. Sinovuga ko ari ama effet primaire kuko baramaze kukubwira yuko iyo wafashwe n'umutwe umeneka umutwe barakubwira ngo jya ibinini, rero kwaza wumva umutwe umenga uraheze. Ariko muri uwo mwanya ni karma, ivyitwa amakarma bikarma, no kuvuga biza kudindiza aho hantu kugira ngo umutwe ugende ukira buke buke, muga muri uwo mwanya bihadindiza. Nico gituma umubiri w'umuntu nimba washaka kuwukingira neza, wofungura ibi byose by'ibinyantete, ibi by'ibibogaboga, hanyuma ukaza wihereza n'amazi. Bibaye ngombwa ukihereza ajya wari ukwikurondera amazi neza, amazi ariyo yo mu musozi. Twese tugaharanira kunywa amazi yo mu musozi, kuko twababwiye n'aya yandi yuko nayo nyene uzobanza usoma ikiriko yose. Rero tukaza turabyitondera buke buke amazi. Ego kubera wabuze fer canke iziza potassium ziri muri ajya amazi, wazibuze yanwe kugira ngo bigaruke bikongerereze. Nayo ubundi kunywa amazi yayandi unyoye ucuborega, naho hariho bimwe mu Burundi tudafise. Umuntu umwe niwe yavuze yuko abakinyi b'umupira bigeze kugenda nyamba ari muri Amerika, sinzi ko ari mu Burundi niko ari mu Rwanda ntumbaze, bigeze kugenda barabapima baca bababaza ngo none mwe aha ntanzara mwumva, bababwira ngo turahaza nyene muhira turahaga, mugabo baraba ibinyene biba bigize umubiri bakaca basanga nta nivyo bagira. Ati none mwe hajya mukomeye gute? Mukomeye gute ko mbona hariho ibyo mudafise mu mubiri wanyu? Bavuyeyo batahuye yuko bwa bundi bajya byinshi ariko nta kamaro kanini bifitiye imibiri yabo. Rero ivyo twaje twirengagiza, tukirengagiza ivyamwa, tukirengagiza n'ibindi byose biri naturel, niko umubiri nawo ugenda ubigusaba. Aricyo gituma uzobona hariho abagwaye, ugasanga yagwaye akiri muto, yagwaye yabuze amaraso canke yagize nte imitsi yaturitse. Kubera iki? Kubera hariho bimwe atagiye yiha. Ugasanga umwana mu kibosi umugaburiye umusoma ntawariye ngo yishakira umukate urimwo bleba. Yarangiza ukabona yabyibushe ngo yariye neza, ariko mu minsi iri imbere ugasanga nawe yagwaye umutima kandi yariye neza. Murumva rero yuko kubaho kugira ubeho neza urambe ugire nte byasaba
bya bindi nyene baduha mu murima wa Edeni byari ivyamwa, nta n'inyama zari bwaribwe. Inyama zagiye kuribwa ca gihe cyo kuri mani by'imikate. Hari igihe babare kuri inuma abatugaba Imana ibare kuri inuma n'imikate, nimurye mureke kwidoga. Nayo ubundi Imana yari yaturemeye kubaho kurya kw'ibindi bikoko, tukarya ivyamwa tukarisha. Muramaze kubona ko inka tigera yumva, naho yoba yumvise ahantu inyama yaciye ntirya. Oya, ntiba ikiharishije, ahubwo irahahura ikahahunga. Twebwe abantu rero